mwaraye mwaramutse bivanye naho umwe wese agiye aherereye. Iyi ni Kibonobono Media igarutse kandi nkuko twabibemereye tuzoshika aho umunyagihugu wese yoroherwa kukira kintu cyose akeneye imbere yiwe kimushikire nubwo atazuba bishaka ico kintu kimushikire. Uno munsi ku munsi uri hejuru tuzindutse tugendera ahantu hari ikibanza dushobora kuba dukoreramwe mu isoko imwe yo muri komine ya Muha muri zone Kinindo mu isoko aho dukorera. Tugira tuyage n'abakeyi tubereke naho dukorera mu isoko ya Kinindo aho Kibonobono ishobora kuba ikorera ibikorwa vyayo ngaha mu isoko ya Kinindo. Abanyagihugu bahagufi yaho, abantu muba hagufi mu Kinindo mushobore kuza kugira ngo musume muri bimwe mushaka vyanyu vya Kibonobono mu nyungu zanyu. Hari umuceri, amasabuni n'ibindi bigiye bitandukanye. Karibu cyane. Aha niho Kibonobono isanzwe ikorera muri zone ya Kinindo. Muzohasanga abantu bagiye batandukanye aya majire murabona n'abadame baberewe cyane. Ndabaramutse cyane n'amahoro. N'amahoro turashima Imana. Nitwa bande murongo iki ngaha muri Kibonobono? Nitwa Nahimana Viora. Ngaha muri Kibonobono nkabasanzwe ndi umukozi wo ngaha. Yego. Hama ndabona muri kumwe n'uwundi mudame w'inzobe nawe. Mazina wanita Munezero Berisbera. Nkaba naje kumenyekanisha ibikorwa dukora muri Kinindo. Yego. Mbega ngaha muri Kinindo ko bamwe bahora bavuga ngo barananiwe no gushika ku biro aho Kibonobono isanzwe ikorera. Aha mu Kinindo hari ama service mwoba mutarose mwebwe kugira ngo mushikirize abanyagihugu bo ngaha hagufi bifuza ama service ya Kibonobono? Oya twashitse ku kivi kugira ngo tubasange ku buzi aho bari bariko barakorera kugira ngo tubereke ivyo tuko turakora kandi n'ukuri bariko baravyumva. Yego. Bariko baritabira kugura amasabune. Ako kamo bariko barakitabira dufise amasabuni meza kandi benshi barazi yuko amasabuni dufise ari amasabuni meza cyane kandi ari manini gusumba yo bafise. Nukuri n'umuceri bariko barawugura ku bwinshi. Yego. Muga umenga ya mavuta abantu bahurumbira cyane mwe nayo mugira cyane barayabimye. Ya ahubwo ari karahera. Ari karahera tuko turatuma ko muri industry batuzanira. Turayafise. Donc ayo twari dufise naya. Yego turayafise. Nakahe kamubwira abanyagihugu bo ngaha hagufi muri Kinindo kugira ngo baze basume bisumire ibintu vyabo? Akamo tuko turabatera nuko boza muri mwishira hamwe ryacu tubahimiriza abanyagihugu ko bo ugenda bakarima igitegwa Kibonobono kugira ngo umwimbu tuzoronka umwimbu ukwiye kandi biduteze imbere nabo biteze imbere baze bishorera nukuri biko bigenda neza kandi turaryohewe cyane. Yego murakoze cyane. Nka mugenzi wawe nawe nakahe kamubotera abanyagihugu bahagufi kugira ngo baze bagure bongere bishorere? Akamono batera nuko bagerageza kumenya koperative y'Ikibonobono hama bakaza bakinjira ubwa mbere bakaba banywanyi hama bakaza bakagura imbuto muri koperative y'iwacu bakaja gutera iwabo hama kandi vyeze kuko barazi yuko baca bashorera iwacu. Akandi kamonda batera ubugira kabiri nuko hano ico tukuda kubabwira nuko iyo baje kwishorera iyo baje kugura ibintu ngaha dufise muri koperative nuko baba bishoreye hariho inyungu baronka kuko baje kwishorera ngaha muri koperative. Tubashimire cyane murakoze cyane n'undi mwanya tuzohaca hama tubwira abanyagihugu bakaze karibu ngaha mu isoko ya Kinindo ni ucinjira nyene uciye kuri kote yo hepfo uco habona aho Kibonobono isanzwe ikorera. Murakoze cyane ndongera ndayibutse ko ngaha mu Kinindo dukorera ngaha kuri ku kibanza c'inimero 509. Murakoze na bakunzi bacu bakunzi ba Kibonobono Media nkuko nabibemereye ndabereka urugendo rwacu ko rwagiye ruragenda. Ubu naho reka tubereka ahantu dukorera mu isoko ya Gisyo muri quartie ya Kanyosha na zone Kanyosha. Karibu cyane. Bakunzi b'ikinyamakuru cacu Kibonobono Media nkuko twabibemereye twagiye turabacisha hamwe hagiye hatandukanye mwahabonye abantu muba muri Muha twagiye turabatembereza ibibanza vyinshi bigiye bitandukanye. Abantu bo muri Muha mwaratomboye
babahaye ama agence menshi nta muntu azosubira kuzarigora ngo agiye hariya na hariya na hariya, biri hafi mu masoko yanyu musumiramwo misi yose, ni hafi y'ibintu byose mushobora mukenera misi yose. Mwagiye murabona aho twagiye duca hatandukanye mu masoko, ahantu hose dushobora kuba dukorera. Ku bantu mutashoboye kuhamenya neza mubiboneye mu mavideo, reka nongere ndabibibutse uko urugendo rwacu rwari rumeze. Twashitse twavuye kubatemberera muri Muha, twahazungurutse aho ibikorwa vyacu bisanzwe bikorera vya Kibonobono. Nizere yuko mwahabonye abatari bahazi, kandi mwijukire kubabwira abagenzi banyu baze binjire ku bwinshi. Twabahaye ama agence menshi kugira ngo muzane abantu benshi. Rero sinzi ibintu mbona umenga murimwo, abantu ntibaraba benshi nkuko tuvyifuza. Twifuza yuko ku munsi bazoza baragira komande nko mu Kinindo, amavuta aguma baherana. Saba ko n'abandi mwiyumva muze murayagura, muyagure muri benshi kugira ngo Kibonobono yanyu mukunda igume imeze neza. Ahantu twaciye rero uno munsi, twaciye ahantu hagiye hatandukanye, dusanzwe dufise ama agence. Twagendeye ku ma agence ashika 6. Ubwa mbere twahereye mu Kinindo, mu isoko mu Kinindo, juste hepfo mwahabonye. Mugende mu bashoreri umuceri, amasabuni, amavuta na kawunga vubiraje. Abantu muyikeneye kawunga ya Kibonobono vubiraje. Hama turagenda tuja mu twaciye tugenda turaja mu Kanyosha. Mu Kanyosha naho abantu bo mu Kanyosha sinzi ikintu bahakundiye, babahaye agence zibiri kugira ngo mworoherwe. Hariho imwe iri mu Gisyo mu isoko ya koperative, hariyo agence imwe. Mwabantu mwe bo mu Gisyo n'abandi bahegereye, munyarukire mu isoko ya koperative mugende muronke ama service za Kibonobono. Hama iyindi agence iri mu Kanyosha mu isoko haruguru, uciye hajya badandaza impuzu, uciye hashikira urabaza bakakubwira aho Kibonobono ikorera. Ni kuri E09 mu Ruziba, naho dukorera mu isoko indani kuri E18 akarongo agakwego ku bantu bavyumva 06, niho dukorera mu isoko mu Ruziba indani. Hama cha turagenda no mu Kabezi. Mu Kabezi dukorera ruguru, hajya ruguru imbere y'ingoro y'ivyabona vya Yehova. Rero turabahaye kaze na karibu kuri mwese mushaka gusumira ibintu vyanyu muri Kibonobono. Ama service zaho ni hari, mugende muninjire mutanga imitahe mwinjire. Abantu mutarinjira mugasi nibaza yuko hari abantu barabino televiziyo batarinjira. Mugende mushikire service zanyu ziri hagufi yanyu zibegereye. Hama no kumusaga twaciyeyo, Musaga ntitwabibagiye. Mu isoko hariyo agence mu isoko. Winjiye nyene rya entrée principale ucuduga haruguru kuri 102. Ndasubiyemwo ku Musaga ni kuri 102. Mugende rero ibicuruzwa vyanyu, mwibuke yuko mwishoreye muba mwiyungunganije kandi mwiteze imbere mwebwe nyene. Imiceri irahari, kira kintu kirahari, y'amasabane yanyu mukunda arahari. Tugende rero twishorere, hama ubuzima bandanye bumera neza. Twese hamwe murabizi ni terambere kuri twese. Inyuma ya kamera hari zombi